Ndasubiye kubaha akaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Ubu nabwo hari amakuru tugira turabire hamwe ariko aravugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru atandukanye ariko ayo makuru akaza kwibanda cane ku nkuru zirabana na politike ndetse n'izindi nkuru zivugwa mu mutekano. Amakuru adushikira yose ariko aravugwa irya nino tukaba tugira tuyarabire hamwe. Muri ano makuru turaza kuraba ivyabaye bikomeye cane ku kibuga c'indege, aho vy'umwihariko umwana w'umutegetsi akomeye ngaha mu Burundi bivugwa ko yabuzwe irengero. Turaza kumenya aho yoba yanyururijwe, umuhungu w'umuhuza w'abarundi akaba yabuzwe irengero ku kibuga c'indege. Uyo akaba ari umwana wa Edouard Nduwimana. Amakuru adushikiye kano kanya arerekana yuko ibintu vyoba bimeze nabi cane inyuma y'aho abacungera umutekano wiwe bamucikishirije ku kibuga c'indege, ndetse bikavugwa yuko ngo yoba ariko araronderwa cane. Ivyo turaza kubigarukako mu makuru yacu mu buryo bw'idonido. Nayo mu zindi nkuru turaza kuraba ibirabana n'abagirizwa gutembagaza ubutegetsi. Bivugwa yuko Burundi bwasabwe yuko baborungikwa n'igihugu cibanyi c'u Rwanda mu mitahe itandukanye. Hari ico u Rwanda rwishuye ndetse ruvuga kuri abo bantu, ese boba bazorungikwa canke ntibazarungikwa? Igihugu cibanyi c'u Rwanda coba kivuze iki kuri abo bantu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi nk'uko Burundi bubivuga? Ivyo byose navyo turaza kubigarukako turabe ico biriko biravugwa ndetse n'ukungene bigiye gukorwa. Ni inkuru zitandukanye ziriko ziravugwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru tuba twatunganije twifashishije umugwi w'abamenyesha makuru batandukanye bakorera hirya nino ngaha mu Burundi. Ayo makuru barayarondera bakayatoza bakayaturungikira, naje nkayatunganya nyene nkayabashitsako. Mu nkuru rero zitandukanye, iyindi nkuru dushikiye kano kanya y'umubabaro nayo turibuze kugarukako nuko muri Burambi ujeje intwaro nawe yishwe. Iyo nkuru dushikiye kano kanya nayo turaza kuyigarukako nyene nkuko amakuru yacu avyerekana. Imbere yuko dutangura n'ibirabana nico abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 biriko biravugwa, ndetse n'ico u Rwanda ruvuga ku kubarungika mu Burundi, ndetse n'ibirabana n'uwajeje intwaro muri Burambi yishwe. Reka tubanze dutangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cane, aho umuhungu w'umuhuza w'abarundi yaraye yatorokejwe ku kibuga c'indege n'abacungera ubuzima bw'umuhuza Edouard Nduwimana. Amakuru adushikira yerekana ko uwo mwana wa Edouard Nduwimana akaba ngo yaranse gushikira mw'ihoteli nk'uko amategeko abimusaba, ahitamwo rero gucisha ahiwe mu kugarariza inzego zijejwe gukinga iyinjira ry'abagwaye umugera wa COVID-19. Kuri ubu ngubu ntawuzi ko ababijejwe ngo bateba bafata ibintu mu ntoke, cane cane mu gushira ahiherereye uwo muhungu hamwe ndetse n'ababonanye nawe bose, mpaka ngo bibonetse ko uwo mwana w'umuhuza ngatazanye umugera wa COVID-19. Amakuru adushikira harerekana neza yuko ngo kuri ubu hatawuzi aho yoba ari. Amakuru akavuga yuko ngo kandi ibi bishobora guteba bikamera nabi cane mu gihe vyabibonetse yuko uyo mwana w'umuhuza w'abarundi yoba abuzwe irengero nkuko amakuru avyerekana adushikira. Amakuru rero adushikira nyene haremeza yuko ubuyobozi bw'ikibuga c'indege ca Bujumbura bwagiriza uyo muhungu wa Edouard Nduwimana ngo ko yatorotse ikibuga c'indege atabanje kubahiriza amategeko ajanye no kwirinda coronavirusi. Umuhungu havugwa ko ngo yatahutse mu gihugu ku munsi wa Noel, maze rero ngo
abagendanira se ngo baca baramutorokesha baramutahana muhira ngo ku nguvu, kandi amategeko yavuga ko ngo abanza gupimwa corona kandi ngo akarindira inyishu mu ihoteli. Bikaba rero muri rusange bitamenyerewe kubona imiryango y'abategetsi ikorwako raporo rero nk'izo mu Burundi, kandi ngo raporo igashimikira ku izina ry'umuvyeyi nk'uko amakuru avyerekana. Edouard Nduwimana yari somambike akomeye wa Perezida Nkurunziza. Hari amakuru rero yo mwibanga avuga ko amadosiye ngo bamwe mu bategetsi bari mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ngo bategura kumushirako ngo ku buryo ashobora ndetse no gufatwa agapfungwa nk'uko amakuru twatohoje avyerekana. Kumbura rero ngo ivyo gukora raporo ku muryango wiwe kandi ngo zikanashigwa ahabona ngo ni integuza y'iyo migambi yuko ashobora gufatwa agafungwa. Ariko rero ngo imiryango y'abategetsi nayo ngo itegerezwa kubaha amategeko, kubahana ngo rero ngo iyo barenze nabo bagahanwa iyo barenze ivyo abandi bakora vyari ibintu bisanzwe kandi ngo vyo gushima nk'uko abihweza ibintu n'ibindi babivuga. Twibandanirize n'izindi nkuru ziriko ziravugwa, turabe kuri no nkuru dushikiye no mwanya aho hari uwujejwe intwaro yishwe muri Burambi. Amakuru adushikiye uno mwanya arerekana neza yuko muri rusangi uwitwa Antoine Ruceke cegera c'umukuru w'umutumba Gishiha muri zone Maramvya ni komine Burambi intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi yishwe mw'ijoro ryo kuwa kabiri. Abakoze iryo bara rero ntibaramenyekana. Ababa muri iyo zone bakavuga ko ngimvo za politike arizo zoba zinyegeje nyuma y'ubwo bwicanyi. Uwo mugabo rero ngo yishwe igihe c'isaha 4:00 z'ijoro nk'uko ababanyi babivuga. Muri rusangi aho bavuga ko ngo bari baryamye niho bumva rero ngo inkoho zivuga, ntibigeze babasha gusohoka ngo kuko batinya ko bashobora nabo kwicwa. Inyuma y'agacerere ngo niho basohoka kuraba urugo rero ngo rwa Rucece Antoine icegera c'umukuru w'umutumba nirwo rwari rwatewe, ngo baramurashe aca apfa ubwo nyine nk'uko ababanyi biwe bavyerekana. Uwo yishwe yari afise imyaka irenga gato 60, akaba yarongoye umutumba Gishiha kuva muri 2005 gushika myandagaro 2020 aho yatogwa ku bicegera c'umuwo mutumba. Amakuru ava kuri uwo mutumba Ruceke asanzwe rero avuga ko asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL kandi yari amaze igihe atumvikana n'urongoye zone Maramvya. Ivyo bigatuma hibazwa ko ngo yicwa ryiwe ryoba rifitaniye isano n'uw'umugambwe wiwe ndetse n'umwumvikano muke wari uri hagati yabo bompi. Uwo yarashwe rero asize umukenyezi n'abana 3, akaba ari inkuru y'umubabaro nayo yari dushikiye ivuye muri Burambi. Tubandanirize ku nkuru nanone zirabana n'ivya politike kubatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye u Rwanda ngo ntiruzokwirukana impunzi z'abarundi bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Kubw'ikinyamakuru The East African gikorera i Nairobi muri Kenya, ngo u Rwanda rwaragaragaje ko rwanse kuzorungika abantu bagirizwa kuba baragize uruhara mu gikorwa co kugomba gutembagaza intwaro y'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza hari mu mwaka w'ibihumbi 2015. U Rwanda kandi rusigura ko izo mpunzi zikingiwe n'amategeko mpuzamakungu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Nk'uko ikimenyesha makuru The East African cyavyanditse,
ngo Burundi rwarahaye u Rwanda urutonde rw'abantu rutegerezwa kurungika mu Burundi. Ico rero ngo kikaba ari ntabanduka kugira ngo ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibanyi vyompi bisubire kunagurwa, ariko u Rwanda rurahagarara ku kuntu abo bantu ubu bafatwa ngo nk'impunzi zikingiwe n'amategeko mpuzamakungu abuza ko ngo birukanwa basubizwa iyo bavuye. Ivyo bihugu kandi ntibirashira ku mugaragaro amazina ari kuri urwo rutonde. Uwitwa Manase Nshuti, umushikiranganje ajejwe ibibazo vy'akarere k'ubuseruko mu Rwanda, yabwiye kinyamakuru The East African ko ngo abagirizwa ko bagize uruhara mwigeragezwa ryo gutembagaza intwaro mu Burundi ngo ubu ari impunzi, kandi ngo bakaba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu atomora uko impunzi zifatwa. U Rwanda rero ngo ntirushobora kubatanga, ngo bakaba muri rusange ngo boba barenze amategeko, no kuvuga u Rwanda ngo rwoba rurenze amategeko mpuzamakungu. Yongeye ati nibaza ko ngo Burundi buto kwitwaza impunzi, ngo nabo nyene ngo baradufitiye impunzi, ariko ngo ntiturigera tubabwira ngo babaturungikire. Nta leta rero n'imwe yashobora gukora ivyo ngo kiretse uwo umuntu atari impunzi akaba ari umwicanyi. Uko kugomba gutembagaza ubutegetsi bikaba vyabaye muri Rusama mwaka wa 2015. Umukuru w'igihugu yari Petero Nkurunziza yitavye Imana kuwa 8 Ruheshi 2020. Ico gihe muri 2015 abategetsi bakuru mu gisirikare ndetse no mu gipolisi barongowe n'uwigeze kuba umukuru w'ibiro vy'intwaramiheto ari we Jenerali Niyombare bakaba baragerageje gutembagaza ubutegetsi ariko biranka. Uburundi bwarasohoye imitahe mpuzamakungu ku bantu benshi, bamwe rero ngo muri bo bakaba bahungiye cane mu Rwanda. Nkuko amakuru dushikira vyerekana, ico gihugu rero kigomba ngo kubarungika mu bindi bihugu, ngo nico ngo kitanezera Uburundi nkuko amakuru abivuga. Ico rero byagiye bivugwa ko cane. Uyu Nshuti ku ruhande rw'u Rwanda ashimangira ati ico dushaka ngo nukubaha ibindi bihugu aho ngo bazoba batari hafi y'u Burundi, ngo naho ngo bitoba ivyo abo bantu ngo nta ngorane bateye u Burundi, ngo ntibishimikize rero u Rwanda ngo kugira ngo batere u Burundi. Ku nshuro nyinshi abategetsi b'u Burundi baravuze ko ngo bazoguma basaba amakungu kugira ngo ashire inguvu nyinshi ku Rwanda, ngo kugira ngo rwirukane abo bantu u Burundi bufata nk'abagomvye gutembagaza ubutegetsi. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu kwezi kwa Munyonyo guheze, Jean Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yavuze ati ivyaha vyakorewe mu Burundi bikorerwa abarundi, ubutungane bw'u Burundi nibwo rero ngo butegerezwa ngo kubiraba. Rero ngo turasavye amakungu ategeke u Rwanda rurungika izo nkozi z'ikibi kugira ngo zicirigwe urubanza mu Burundi. Burundi kandi bwarasavye ko ngo izo mpunzi nyene zorungikwa ibindi ngo bihugu, rero ngo bugasigura ko ngo atakindi gihugu co kwinjira mu bibazo vy'u Burundi n'u Rwanda. Ngo hari igihe ngo n'intumwa ngo zidasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ngo yakigwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa Munyonyo guheze. Ayo namwe mu makuru yari karavugwa cane ngaha mu gihugu cacu Burundi, amakuru tuba twatunganije twifashishije abamenyesha makuru abariko barakurikirana ibiriko bibera irya nino mu karere k'ibiyaga binini, tukayatunganya tukayabashikiriza ido nido. Kugira urajondera amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi bitunganijwe neza, utegerezwa gufyonda subscribe. Takindi usabwa no kumanuka munsi y'ino sanamu karaba handitse ijambo sabone, ugafyonda ko maze igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ukaba mu bambere bishikira. Ndakengurutse cane mukanya n'ayandi makuru mu buryo utosoye neza cane turiko turabatunganiriza. Mukomeze kugira ibihe vyiza cane.